cyangwa bariko baradukurikirana kuri Imperial TV nuko bo hurumbira cyane gukurikiye donc kuri internet situ nk'ababa batari mu Burundi bakaza barumviriza ibinyamakuru nk'umuntu ashobora kuba akora ku radio nk'uko nawe akora kuri TV abantu barashobora kubona urenganye ujya korera kinyamakuru kanaka ujya korera TV Imperial TV ukavuga ati ujya mwigeme akora kuri Imperial TV yenyekanishije ibikorwa vyabo nivyo bishobora gutuma haba kwiyongera ku butunzi baba bariko bararondera nivyo bishobora gufasha mu itembere ryabo no gushobora gutera imbere niko ka posita bakaza barashiramwe ayo maquette to envelope turimo ikintu hama namwe mugatera imbere ico ndabifurije no gutera imbere no ngira ndabashimira ku kigoro mwagize ko gushika mu bigo vya Radio CDN iju rya Cibitoke nibwo akanya kariko karadusiga mwayibonye kwera ibikorwa byinshi muri Cibitoke Rising Fashion Show yateguwe mu ntara ya Cibitoke ndabashimiye byimva mutima. Hello ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana Imperial TV uyu munsi nko mubibona turi mu ntara ya Cibitoke twatembereye twashitse ahantu turabona radio ntwe tumenyere ko mu ntara ya Cibitoke habaye ama radio twaciye dushima kwinjira turabaza eske nibiki hanyuma naravuga cyane ni Jean Olivier kuri micro inyuma kamera nkaba ndi kumwe na Farao mu studio ya Radio CDN twatembereye turabura umurongozi wayo ariko twahuye n'umumenyesha makuru ahakorera twashimye kumubaza byinshi bitandukanye kugira ngo tumenye by'ukuri ibihakorerwa kazi mwandanye mumviriza mwokurikirana iganiro bya Imperial TV Eva amakuru ya ni meza Imperial TV karibu muri Radio CDN ni ijwi Cibitoke. Okay murakoze cyane hanyuma murashobora kutubwira amazina yanyu yose naya Jenny twaye Baston benshi banzi nka Democrat ndumwe mu bakozi basanzwe bakorera ngaha kwino Radio CDN ijwi Cibitoke. Okay mbega Emaston amazige kingahe igiye kingana gutakorera iyi Radio CDN boss igiye kinini kubera ni radio rishasha ariko murabona ko mu bushasha bwayo ganya neza ko nta myaka ibiri irahera iyo radio ivutse no kuvurumva ko atari gihe kinini kirahera mugabo urabona ko nkuko mwagerageje kuraba mukarabona studio zayo murabona ko ari radio iteye igomwe urabye ingene studio yubatse ukaraba technique ingene imeze na studio ya kabiri d'enregistrement urabona ko ari radio ari Cibitoke Diaspora Network. Yeah guys studio ya bien sana radio vraiment hasa neza cyane nkuko twabibonye mbe Emma aha urusanzwe ushikiriza ikiganiro icahe aha ndi sanzwe ndumu animateur nkongera ngira ibiganiro bitari bike ndagira ikiganiro cy'umuziki ndagira ikiganiro c'imibano ndagira ikiganiro c'abakundana ndagira ndahijamba n'abandi ndagira deux débats n'abagenzi banje barafasha sijeje nyene ndabikora ivyo hari abandi bakora ibindi ariko jewe ngaha nko kugira nteze imbere radio nongere ngira ibiganiro bishobora gufasha bene gihugu muri communauté ndetse no mu mahanga ubu bakaba bariko baratumviriza biciye kuri website akaburungu Radio CDN akaburungu orenage. Okay Emma ikindi kibazo nshaka kubaza eske ngaha mu ntara ya Cibitoke iyi radio bayifata gute barayishimira ibiganiro barabikurikirana neza bakabiryohererwa sondage naho uza gusohoka muri studio za kugira sondage babaza ati radio mwumviriza niya barakubwira ko bose mwumviriza Radio CDN ni radio yumvirizwa gose apa yuko ishobora kumvizwa nga mu ntara no mu zindi ntara baba batelefonye bagatemanya bakatubwira ko batumva kandi kuri radio yaje hageze bivanye n'ingene program n'ingene bagenda batumva kuri megahertz 97. Okay mbe nizihe zindi ntara yo bayumvirizwa mwira inyange ni ntara zitari zike mu gice kitari gito cya Bujumbura baratumva Bujumbura rirare baratumva Ngozi Kayanza Karus Rumonge nigi kino cya cyose no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hose urumva ko barashobora kutumva.
Okay, wewe nk'umujournaliste est-ce que ahantu iyi radio ishika mu kumvirizwa harakwishime canke urubona ko hahandi mukwiye gushika? Radio CDN nkuko ubuyobozi bwayo bumaze kuba bubimenyesha nuko mu migambi ihari kuri radio hari n'umugambi uko ni myinshi nkuko twumviridwa nkuko umuyobozi amaze kuba bimenyesha batari bake mu migambi yayo hari kuba izo kumvirizwa mu gihugu cyose umva ubu imaze kubiri kuri internet abantu bayumviriza ku isi yose no kuvuga ko no mu gihugu cyose bizoshika urumva ko ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba ko abantu batezwa kubafata mu mugongo umva petit à petit bizogenda bimera neza kuko kandi no mu ntumbero yayo nk'ubuyobozi bw'iyo radio bwabimenyesheje nuko hari n'intumbero yo kubaka inyubakwa nini zayo bitaje kugira hazobe harimo na izoba ari radio television CDN urumva ko intambwe yoyo yaratewe ubu hasigaye ko gusa abantu babandanyiriza aho bagejeje. Okay, mbega Emaston nk'umumenyesha makuru w'i radio CDN mu kibano bamufata gute? Je bamfata nk'umuntu asanzwe ndi umuntu asanzwe kandi ndi umuntu bazi ndi mvukira yo ngaha aba yuko bishobora kuba banzi ngaha hatari baranzi nibaza ko mu kibano je mbanye icyambere coco nk'umuntu ashobora kuba akora ku radio nk'uko nawe akora kuri TV abantu barashobora kubona urenganye ujya korera kinyamakuru kanaka ujya korera TV Imperial TV ukavuga ati ujya mwigeme akora kuri Imperial TV bivyo ni normal iyo rero ubanye n'abantu neza kibuza ko abantu muteza kubana bakagusaba ibyo ubafasha ukabafasha icyo nawe uteza kubasaba ko bagufasha bakabikigufasha nuko bisanzwe uteza kubana muri societe muri communauté y'abantu benshi. Mbega Emaston nk'ubishitse bakamutuma ko mu yindi ntara canke mu kindi gihugu kugira ngo aje gukorera indi radio canke television yovyemera? Muri kano kanya je ndi kuri CDN ndibaza ko nta handi ndaje dufate ko ndi kuri CDN nta handi barantumira nibantumira bizovana n'ivyo bantumiyemo mugabo kandi n'amaradi atari make twarayaciye ko zabonesha zande twari turi hafi n'abanyamakuru baho nibaza ko bitazo uwontumira uwonsaba nogenda nkamwumviriza ariko muri kano kanya nibaza ko ndinga kuri Radio CDN mu bikorwa bya radio n'intumbero nziza za Radio CDN. Mbega Emaston mu kurangiza nigikiyobwira abanyeci bitoki n'abarundi kazi n'abanyamahanga bakora kukurikirana ikintu hanini abanyecibitoki bo barakizi ko ikivugo ci radio ni ijwi rya cibitoki kuba ari ijwi rya cibitoki abanyecibitoki burumva kari radio yabo barisanzuye kuri yo umva ko baratelefona baratasha baraduha makuru baragendegwa abafise ibyo bahayanisha barashobora kuza kubihayanisha abafise ico babaza barashobora kuza kubaza ikintu gusa nagomba kubwira ariko barumviriza canke bariko baradukurikirana kuri Imperial TV nuko bo hurumbira cyane gukurikiye donc kuri internet situ nk'ababa batari mu Burundi bakaza barumviriza ibinyamakuru byo mu Burundi ingene abene gihugu babayeho ingene zifasha muri communauté y'abantu n'ingene zigenda zibateza imbere haba mu burimyi ubworozi no mu bindi nivyo no hamagarira baba batumvi abariko baratukurikira kuri Imperial TV kugira bo bashire bya binakunda baze baratanga uburyo bafashe ibi binyamakuru nkuko bofasha Imperial TV ejikazoba iri kuri Canal Plus iri kuri Star Times kubera ko uyu n'umurimo mwitumo umunyamakuru uragenda ahantu nta budget ntaki areka avuga ati reka ngende nitange kumbore menyekanisha ibiriko biraba nivyo mwakoze muri Imperial TV mwemeye muraduga muje kuhiga makuru ndisire ko nta budget mufise ishobora permettre kuza munara hagati ariko nico gituma notera ka baba abarundi bose muri rusange guhurumbira ibinyamakuru guhurumbira ya matif guhurumbira korohereza babariko barakora akazi kabo na cyane ko umunyamakuru baciye bugufi kandi asaba makuru kugira vyorohe nico rero no himiriza abantu no kubana hagufi no koroherezanya mu kazi eka misi yose sino muri rusangi ibinyamakuru biba bihari muri communauté kugira bishobore gufasha abene gihugu abantu bose abanyamitahe bashobore kubishiramo imitahe kuko nivyo bimenyekanisha ibyo bikorwa vyabo nivyo bishobora gutuma haba kwiyongera ku butunzi baba bariko bararondera nivyo bishobora gufasha mu iterambere
ryabo no gushobora gutera imbere. Niko kamunotera muri rusangi, naho ubundi ibinyamakuru biriyo kugira bishobore gukora bikorere abantu byitange, nivyo turimwo, nivyo dukora, uburyo abatari kirenga mugabo duparvenye ko abantu bashobora gucamwa imitari benshi byofasha cyane ku binyamakuru. Okay, Emarika tubashimire cyane. Murakoze cyane nice ndabashimiye kuri Imperial TV, nongira ndabatera intege, murabona ko mukiri bato, murabashene, murashakeneye kubaho, nibaza ko abariko batwumviriza boza bararaba ni haba gasanduku ka posita bakaza barashiramwe ayo maquette to envelope turimo ikintu hama namwe mugatera imbere. Ico ndabifurije no gutera imbere, nongira ndabashimira kukigoro mwagize ko gushika mu bigo vya Radio CDN iju rya Cibitoke, nibwo akanya kariko karadusiga mwayibonye ko ibikorwa byinshi muri Cibitoke Rising Fashion Show yateguwe mu ntara ya Cibitoke. Ndabashimiye byimva mutima. Okay, katubashimiye cyane namwe ubwo mwese mwakomara dukurikirana, ntiturahiza gutembera, muracabona byinshi, muracumva byinshi kuri Imperial TV. Reka ndabibutse kugira subscribe, mugire subscribe kuko hari byinshi biri imbere muza gukurikirana. Thank you.